Ndabahaye mwese muri ko muratwumviriza kaze kuri ano makuru ya mbere yo muri nojoro mushikizwa na Virginie Rupia fatikanije na Karoli Bigirimana muhinga bw'ivyuma inkuru imwe ukwayo. Abenegihugu bahamagarirwa gukomeza urukundo hagati yabo no gutsimbataza ubumwe kugira ngo bakorere hamwe imigambi y'iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akabivugiye muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura kuri wa kabiri mu nama yagishije abahurikiye mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi agize iyo komine. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Inama shikiranganji dasanzwe yakoranye kuri uyu wa mbere yaremeje integuro y'ibwirizwa rishinga amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2023 gushira umwaka wa 2024. Iyo nteguro ikaba yarizwe n'inama shikiranganji yo kwa gatanu ndamukiza uno mwaka. Inyuma y'itunganywa gushasha y'iyo nteguro y'itegeko ikaba yaremejwe. Muri kwa rukurikirane go gushira ahabona ibikorwa byaranguwe n'umugwi wo kumenya ukuri n'ukurekuranira kw'abarundi severe kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2022. Kuri wa kabiri uwo mugwi wagendeye intara ya Rumonge kugira ngo werekane ivyo waranguye muri ico kiringo. Givyo bikuru bigize ano makuru mu kanya gatoya ni inkuru imwe ukwayo. Dase kwifuriza ijoro ryiza kaze kandi kuri ano makuru nkuko mwari muheje kuvyumva mu ngingo nkuru. Abenegihugu bahamagarirwa gukomeza urukundo hagati yabo no gutsimbataza ubumwe kugira ngo bakorere hamwe imigambi y'iterambere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akabivugiye muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura kuri wa kabiri mu nama yagirishije abahurikiye mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi agize iyo komine. Ino nkuru tubaze mugenzi wacu Elia Irumva. Ugo rugendo umukuru w'igihugu yarutanguriye muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura aho yagendeye ahari imirima y'ibiraya iteye igomwe y'amakoperative Sangwe. Yagendeye kandi na komine Rusaka iri mu ntara ya Mwaro ahari imirima y'ibiraya yegukira amakoperative y'uburimyi n'ubworozi. Haba imukike canke mu Rusaka yashimye kubona bene igihugu baragiye hamwe mu makoperative bararima kijambere no ku misozi itahora ibera ko ibikorwa vy'uburimyi. Aca atera kama abarundi bose kwigisha kugira ico gisata c'uburimyi gitera imbere haboneka umusesekara. Ngamwigenda ko ntari muri mpesha hahora hari ibiti none babonye ko agira hava amahera ruta ari ibiti vyaho ivyo ariko ravuga urya ntubona ko yaturiye amakara azosubira gusoroma rya iyo yaharima ibiraya karima ajya ubona amahera menshi aruta ari no musagira umurundi wese ugira ikintu imbura inzara yodufatira he hagwa twacha dushora hanze iharene kugerageza abarundi bose tukahana twese tukigishanya umwe wese agira akantu kiwe ashora umwe wese. Haba imukike mu ntara ya Bujumbura canke mu Rusaka imwaro inyuma yo kugendera imirima y'amakoperative umukuru w'igihugu yagirishije inama abahurikiye mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi muri izo komine. Abo nabo bakaba bahawe akaryo ko kuvuga ingene vyifashe kuva batanguye gushira imbere imigambi yo kurima no korora kijambere. Bashikirije ko umwimbu wiyongereye bituma ubuzima mu ngo bwisununura eka n'amakomine aronkaho atoza kori. Nk'userukira rero koperative Sangwe yandaye kuri hectare imwe turarima igiterwa c'ibiraya. Twarashoboye kwimbura itoni 18 twateye itoni imwe. Abanywanyi twaranezerewe cyane ntibashoboye kumva yuko ahantu hari inshinge hari gushobora kuva itoni zingana gutyo. Ubuye twese tugize kwiterambere rero byaratanze icigwa gikomeye ku mutumba yuko abantu bashobora kugwanya inzara bashize imbere uburimyi. Mu Rusaka hamwe babona ishinge ndazi no munsi hari ibintu byiza cyane kandi byaraduteje imbere. Igiterwa c'ibiraya mu Rusaka caraduteje imbere cyane ariko turakeneye abatuje imbere bakadufasha mu mugambi wo guhingura iki kiraya. Turakeneye ko iki kiraya ya mafiriti baja ajya amachips baja gukomanda hanze tuyakorera hajya mu Rusaka. Koperative dufatane mu nda iri Kinyovu iwacu ni koperative idasanzwe uravye umushibuka irimo w'iterambere. Nta mwene gihugu numwe aba mu nzu itari y'amabati. Mwene gihugu ari mu yo koperative dufatane mu nda araronka agapasyo buri mezi 3. Twaraguze ama probox 2 turagura idina iziraje kuzana ubwatsi kuzana imbuto ngaho igisozi. Turafise amamoto 3 inka nazo turafise inka zirenga 10
ni ukuvuga tugira umunsi mukuru buri mwaka umwene w'igihugu wese aronka akabahasha akagenda baba bari kumwe n'umugabo wiwe kugira ako kabahasha akamufashe kukazana mu muryango kugira bafashe bisununure. Muri ayo makomine hose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabashimiye ku byo bamaze kurangura, avuga ko iyo abene igihugu bashize imbere urukundo bagatsimbataza ubumwe, amahoro n'umutekano byose bishoboka. Yasavye ayandi makomine kwigira ku karoro keza kayo makomine abiri yagendeye. Mu ntara ya Gitega, Eri Irumva, Radio Nderagakura. Elia Irumva turagukengurukiye. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Inama shikiranganje idasanzwe yakuranye kuri wa mbere yaremeje integuro y'ibwirizwa rishinga amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Iyo nteguro yari yarizwe n'inama shikiranganje yo kuwa gatanu ndamukiza uno mwaka. Inyuma y'itunganywa gushasha ry'iyo nteguro y'itegeko yaremejwe mu byahinyanyuwe akaba harimo rero kongereza uburyo bwategekanijwe mu bisata bimwe bimwe, iduzwa ry'amahera atozwa mu bikorwa bimwe bimwe, ay'impapuro z'inzira, imparati n'ibindi. Kurikira umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yasubiwemwo yarayemeje icishikiriza ibikurikira: uburyo bwategekanijwe mu bisata bimwe bimwe bwo kongerezwa kuko habaye kwihenda mu guharura, ibindi navyo vyibagiwe bigategekanirizwa uburyo. Navyo ni nk'ibi bikurikira: imishahara yo mu gisirikare n'igipolisi, umugambi wo guteza imbere ugwaruka no kugwiza akazi, ukugaburira abanyororo, kugaburira abanyeshuri ba mu ndaro, abo mu shikiranganje bw'indero n'ubwo amagara y'abantu, no kugurira imodokari amashuri amwamwe, gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye, kugurira imodokari 3 radio televiziyo y'igihugu. Intererano ya leta mu gutanga umuzibukiro kwazocishwa amatara mu ntara ya Kirundo na Muyinga. Uburyo bwo gukora ku migwi y'abahinga ishigwaho n'iteko ry'umushikiranganje wa mbere, kuduza amahera atozwa mu bikorwa bimwe bimwe hakoreshejwe telefone ngendanwa. Urugero rw'amahera ategekanijwe kwinjira avuye mu bitabo vy'inzira bisanzwe, ikarata CPGR canke murekarengane uduzwa. Gushiraho ubuhinga bwa none bwo gutoza amahera mu gisata kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara. Gusubiramwo iteko nshikiranganje ritunganya isuzumwa y'imodokari. Kuduza amahera acibwa uteye isanganya mu ibarabara hamwe bitoba biteye kubiri n'amategeko agenga uruja n'uruza rw'ibarabara. Gusubiramwo amategeko agenga ibisata vyegamiye leta mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo c'inzego nshingwantwaro zitaba zikenewe. Gushinga amahera arihwa n'uwononye inyubako rusangi mu kuyigonga. Ku modokari zifise agaciro kadasanzwe véhicule de luxe, gushinga urugero rw'amahera arihwa hadakoreshejwe ivy'ijana kuko benshi babesha ku biciro vyazo. Kuduza urugero rw'amahera arihwa kw'iparati y'imodoka n'iyipikipiki. Mukaza gukurikirana idonido y'ivyavuye muri yo nama shikiranganje idasanzwe inyuma y'amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Amakuru twabateguriye arabandanya muri rwa rukurikirane rwo gushira habona ibikorwa byaranguwe n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2022. Kuri wa kabiri uwo mugwi wagende intara ya Rumonge kugira ngo werekane ivyo waranguye muri ico kiringo. Urongoye severe Pierre Claver Ndayicariye hasaba abanyarumonge kuvuga no kwigisha ukuri mu miryango yabo hamwe naho barangurira imirimo ngo kuko iyo abarundi baba bavugana ukuri kuvyabashikiye ngo igihugu kiba giteye imbere. Kubera igihugu cyadushinze kurondera ukuri kubyazingamitse igihugu, dushaka aho muba, aho mukora, aho mugendera, mwige kuvuga ukuri, mwige kwigisha ukuri mu miryango yanyu no mu buzi musangiye n'abandi. Uyu mugwi waje kubasaba uti ntimuzosubire gutinya ukuri kuko ahabuze ukuri niho Uburundi bwahombeye. Ahabuze ukuri higanje ikinyoma, higanje umutima w'indyarya. Ntimusubire gutinya ukuri kuko ukuri gukiza benshi. Ibinyoma by'iki gihugu, by'iki miryango, kubiryarya nta terambere rivamo, nta mubano mwiza uvamo. Kuko yaba dukoresha ukuri mu bidushikira byose, ari ubwicanyi, ari ubusuma n'ibindi, igihugu cacu kiba giteye imbere
ku rugero rushimishije. Mugabo umuntu aricwa wabibonye akinumira ngo ntirumve ko agaca yibagira yuko uwo yishwe yaturuka mu muryango hasigayemo igisebe. Dukunda ukuri, tuvuge ukuri, twigishe ukuri, tugendere ukuri kugira twinjire mu ngendo shasha y'igihugu cifuza gukira. Mu bijanye n'amagara y'abantu kuri wa kabiri niho haba ibirori byo gusozera umugambi warujejwe kwigisha abanyeshure biga mu gisata c'ubuvuzi gukinga indwara z'ivyaduka. Bakaba rero banatanze n'impapuro ku banyeshuri 200 zerekana ko bakurikiranye inyigisho z'uwo mugambi. Umuyobozi mukuru w'ikigo INSP Nyandwi Joseph akavuga ko uwo mugambi wabaye ngirakamaro uko bahigiye ibitari bike na cyane n'ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Uyu mugambi intumbero wari wihaye ziri mu mico itatu. Intumbero ya mbere niyo kugwanya ikiza ca COVID mu kwigisha abantu kungene bokurikiranira hafi ico kiza. Abantu 200 rero barigishijwe amezi 3 gushikaho baronka ubushobozi bwo gukurikirana hafi ingwara zose harimwo n'ikiza ca COVID. Ubwa kabiri abigisha ba INSP ba faculté ya médecine ya Université y'u Burundi, ya Université ya Ngozi na Université y'Umwizero ya Afrika barigishijwe ukungene bashobora gutegura ivyigwa bakavyigisha abanyeshuri bari kure canke abigisha bari kure. Ica gatatu uyu mugambi warafashije abanyeshuri n'abigisha bo muri ayo ma universite yigisha ibijanye n'ubuvuzi ukungene bashobora gukora udufilme dutoyi bakaduha abene gihugu bakaturabirako mu kubahimiriza kugira irondoka rijanye n'amagara meza. Ivyo twahakuye ahanini hariho abigisha bigishijwe ukungene bashobora gutegura ivyigwa bashobora gutanga bari kure y'ishuri. Hariho studio yo guteguriramo ivyo vyigwa uyu mugambi watanze iri muri INSP. Kandi iyo studio kubigisha bose bigisha mu makaminuza barahawe ikaze. Bazoze tubigishe kuri gusa ukungene bategura ivyo vyigwa, ukungene bashobora kugira amashene YouTube yabo bakayaha abanyeshuri ivyo vyigwa vyiwe abanyeshuri yigisha bakabikurikirana, cyangwa ukungene bashobora gufata ivyo vyigwa vyabo bakabishira kuri model. Kuko ubu mu buryo bwo kwigisha dutegerezwa gushiramwo ubuhinga bwa none. Leta ngo yari kwiye gukura amatagisi ku bikoresho abigeme bakoresha mu gihe bari mu butinyanka kugira ngo bashobore kubironka byoroshe. Amashyirahamwe asanzwe rero abikora nayo ngo akagwiza ivyo bikoresho kavukire kandi biramba. Ivyo bigashikirwa rero ni mubona Maria Goretti haserukira ishyirahamwe ry'abakangura amahoro mu ntara ya Cibitoke. Ni mu gihe ngo bigaragara ko ubukene bw'ivyo bikoresho bituma haba abigeme baheba ishure canke bakagira izindi ngorane ku ishure. Ibibazo bishikira abana babigeme bari ku mashure ni ibibazo bijanye na kamere uko umukobwa Imana yamuremye. Igihe bari mu butinyanka baragira ibibazo byo kuja ku ishure bataronse udukoresho bakoresha. Byabashikira bari ku ishure bagategerezwa guca bacira hagati ivyigwa bagataha, abandi bagasigara bariga, hari n'utubazo dukorwa bakadukora, ubundi yagiye kurondera ibikoresho. Hari n'abadashobora kuronka utwo dukoresho rero kubera mikoro make y'abavyeyi babo, bagaheza bagaca baguma muhira gushika ico kiringo cyose bari mu butinyanka. Uwo mwana nta burenganzira bafite bw'uko bazomusubiriramwo kuko nta gipapuro cyo kwa muganga, bigatuma rero haba ibibazo kuri abo bana babigeme baronsa amanota mabi, bigatuma bihebura bakaca babiheba. Murabona tujye dukoresho tw'ikizungu tugurwa mu mabutiki turazimvye, tuburyo bijya bihumbe 3 tugurwa, nta muntu ashobora kuronka nk'ibihumbe 3 byo kugura kajya gakoresho asanzwe ari ntaho nikora. Ikindi naco n'abakora twadukoresho bakora mu mashira hamwe bashona bakadukoresha igihe kirekire, natwo nyene kamwe kagugwa ibihumbi 10, mugabo baragakoresha igihe kitari gitoya. Ndetse twasaba yuko burya bukoresho dukoresha mu gihe turi mu butinyanka bugabanya igiciro. Murabona utakoze akabazo ku ishure hari amategeko avuga yuko utegerezwa kuronka ikintu kigusigura igituma wewe uwo munsi w'ikibazo utari mu ishure. Tugashaka gusaba rero ubuyobozi bw'amashure ko bucyo kintu bogifata nka nkama kabaha utwo dupapuro tubemerera ko basubira kubazwa. Twebwe nk'abakangurira amahoro twarashizeho amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, twarahimirije muri ayo mashirahamwe ko boza baragurira
bikagwiriranira ku buryo bose basigara bafise utwo dukoresho bashobora gukoresha kandi twoba tumara imyaka 5. Turakwiye kubandanya duhimiriza cyane ku isuku rya turya tuntu kugira ngo n'uwashoboye kukaronka amenye ingene agatunga amenye ingene agafata. Icure kaminuza Olivia University Bujumbura ngo rigiye gutanga ama bourse d'études 50 ku banyeshure b'abarundi bazoba batoye ikibazo kizotunganywa n'iryo shure mu bisata vya medicine, pharmacie hamwe na soins infirmiers. Byashikijwe na Reverend Frère Professeur Josepha arongoye iyo kaminuza mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Warongoye iyo kaminuza akamenyesha ko mu gisata ca medicine abazoba bafise uburenganzira bwo gukora ico kibazo ari bazoba barose amanota 65 kwijana mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Akamenyesha kandi ko ico kibazo kizokogwa mu rurimi rw'icongereza gusa kandi ko abazogitora bazoca bakurikirana inyigisho z'icongereza mu kiringo c'amezi 4 imbere yuko umwaka w'ishure utangura mu kwezi kw'icenda. Turabandanya n'amakuru twabateguriye shiramwe ryo gutekaniza kazoza abakozi INSS rihamagarira umwigisha wese wo mu mashure y'abigenga adatangirwa intererano yo kumutekaniriza kazoza ko yo kwitura iryo shirahamwe mu biro inimero 10 kugira ngo bamutunganirize. Ako kamo gategwa rero n'urongo igisata cyo kwandika no kwinjiza abakoresha mu shirahamwe INSS Pierre Shimirimana aho ni mu gihe amashure amwamwe yabikorera utwabo adatanga intererano yo gutekaniza kazoza abakozi bayo muri INSS. Abigisha bakora muri ayo mashure rero nabo bagasaba ubushikanganje bw'indero guhagurukira ico kibazo abakoresha badatekaniza kazoza abakozi babo ayo mashuri y'abakugagwa. Bamwe mu bigisha bakora mu mashuri y'abikorera utwabo hano mu gisagara ca Bujumbura batashimye kwivuga amazina bavuga ko muri aya masezerano harimo gutekaniza kazoza abakozi ariko bikaba byabaye amasigara cicaro. Nabisanze muri konti baratubwira ko birakogwa kugeza none munsi ntibirakunda. Uno nawe wo muri commune muha mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ahirahiye akabaza ico kintu acacika umwasi w'ishure akaba ari mu nzira y'uko kwirukana. Ucucika umwasi w'ishure ikintu bakubarira bati urakora canke ndukora iterabwo bisa navyo. Ngo muri ico gihe rero abigisha baca bahitamwo guheba ubwo burusho kugira ngo ntibirukanwe mu kazi. Umuntu ahitamo guheba utwo turusho tujanye no gutekaniza kugira ngo tweko twobaho. Bico gihe rero bigengesera mu gukora akazi naho babaye. Urongoye igisata cyo kwandika no kwinjiza abakoresha mu ishiramwe ryo gutegekaniza kazoza abakozi INSS Shimirimana Pierre avuga ko ari agahombo kanini kuri abo bigisha. Barahomba cyane kuko harugeze mu zabukuru ucubeshwaho n'imfashanyo ukura muri INSS. Amashure twabajije abikorera utwabo batashi kuvugira kuri mikro yacu ko batekaniza kazoza abakozi nka bose bavuga ko babikora ariko abigisha bahakora bakavuga ati bambewe ivyo biherera mu mpapuro. Eka n'amashuri amwamwe yashoboye kubishira mu ngiro abigisha baho baridoga bavuga ko hama hariho ibirarane kandi badasiba gukatwa ku mishahara bo n'amahera bongera umukozi umwaka uheze aho kuyashira ku mushahara wibanze ngo yashira ku mushahara atahana gatuma intererano yabo itaduga. Uwarongoye igisata cyo kwandika no kwinjiza abakoresha mu ishiramwe INSS agasaba bene abo bigisha barenganijwe kwitura iryo shirahamwe mu ibanga kugira abatunganirize. Umuntu wese ishure akorera ridatanga intererano z'abakozi aze mu biro inimero 10 muri INSS tuzobikora mu ibanga ntangere. Baba abo bigisha yaba warongoye igisata kijejwe kwandika no kwinjiza abakoresha mu ishiramwe INSS basaba ubushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi guhagurukira ico kibazo amashuri y'abikorera utwabo adatekaniza kazoza abakozi akugagwa. Inkuru ya nyuma y'amakuru umwuga wo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imiduga ngo suwa abagabo gusa n'abakenyezi ngo barashoboye ibyo nivyemezwa na Amida Wingabire umukenyezi asanzwe akora umwuga mwibarabara rya Muyinga Ngozi Bujumbura ahamagarira abandi bakenyezi kwijukira uwo mwuga. Amida Wingabire akavuga ko muri kazoza yifuza kuzogendesha bya biduga binini bitwara ibitoro bibikura hanze y'igihugu. Inkuru mugenzi wacu Anosiate Ndayizigiye.
Uwingabire Amida avuga ko agitangura uwo mwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu modoka yemereye n'imodoka ko azomuronderera umushoferi arabiraba hasi hejuru abona nawe ayo mahera yo yakorera yikuramwe ubwoba gutyo abaratanguye. Je mu myaka iheze naragenda kurangura hanze ico gihe ndabaranyiba bamaze kunyiba naciye nicara ndabura na kimwe nshobora gukora niho rero naca ninginga umwigisha baravyumva kumwe n'umushinga nawe wiwe iyo modoka mu nsanganye nyonga niwe yaciye ayigura hanyuma niho aca ndamubwira ko nzomurondera umushoferi maze kumubwira ko nzomurondera umushoferi uko nabona nicaye permis ngaho ndayifise yisanze nayitoye baravuga yuko uri umu entrepreneur wamaze kubyishiramo kuri umuntu uri kurarondera ugwa uvyuko guma wiyumvira ikintu wokora. Amida avuga ko uwo mwuga utamenyerewe kubigeme n'abakenyezi ariko bisaba kurinda narijya ubufise icyo ushaka gushikako. Ibimenyerewe ariko murumva yuko maze gucibuka ko nibibazo no kurindura rinda ko jewe maze kubona ko ntomuronderera umukozi yo itwara nafashe ingingo ko ari je ndayijana niho rero baciye bamfasha turandikira amasezerano uwo mwuga ndabumazemwo umwaka n'amezi 2 kandi ndabona ko birimwo biramfasha. Aratera intege abandi bakenyezi ko batoza baritinya. Nkitangura mu mezi 3 ya mbere nari umwe jewe nyene umwigeme umwe dusanzwe turiko turakorana we yagiye kuza maze amezi 3 nimwe ndakora nukuri ndabona ko abakenyezi tuzoza turitinya. We n'abandi bamaze kuja muri uwo mwuga arasaba leta ko yo bafata mu mugongo bakaronka ingene bosaba ingurane gutyo bironkere imodoka zabo bakoresha kandi bagwire babe benshi muri uwo mwuga. Jewe bishoboka nasaba ko mama Burundi niba ari mwaratwumviriza arabe abakenyezi bose turiko turakora uyu mwuga gutwara abantu n'ibintu mu Burundi badufashe kuko intwaro zirabona ivyo dukora nk'ubu badusabiye nk'ingurane muri ya banki y'abakenyezi turonka imiduga mishasha kuko burya uri mu mwuga gutwara abantu n'ibintu ufise umuduga mushasha kwishura n'ibintu byoroshe nukuri ivyo ndabisavye leta kugira natwe ivyo bamaze kubidukorera natwe dukwege abandi. Mu ndoto za Amida Uwingabire yifuza kugera ku rwego rwo gukorera mu Burundi no mu makungu. Na urecho soza n'amakuru twe twabateguriye reka rende bashimire mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru ngashimira na Karoli Bwimana afashije muhinga bw'ivyuma ano makuru mwashikijwe na Virginie Upyanga bifuriza ijoro ryiza murara hajyana.